amasezerano agamije gutsimbataza imigenderanire n'ubucuti hagati y'ibihugu byacu. Mugabo uno munsi tukaba twatanguriye ku masezerano ajanye no guhanahana ubuhinga mu bisata binyuranye, bimwe bita mu rurimi rw'igifaransa transfert de technologie. Hanyuma kandi twumvikanye uko kandi amasezerano tuzoshobora gufashanya mu bijanye n'amahinguriro bijya bita mu gifaransa industrie, kugira tuze turahanahana icyo umwe wese azi dushobore gukorana hagati y'ibihugu byacu, tutiwe turizera ibihugu vya kure nk'ivy'Uburayi vya Amerika n'ibindi. Amasezerano ko mwayabonye abaye abakuru b'ibihugu byacu ari bibiri baje kubonana, bakaba batubwiye yuko tubwirizwa gukorana na mugezanje kugira ngo n'amasezerano nahabaye tuzoce dukorana kugira ngo dushobore gushira umukono ku yandi masezerano mu bisata binyuranye, na cyane mu bijanye n'iterambere hagati y'ibihugu byacu ari bibiri. Hanyuma nkaba kandi nashoboye no kumukeza kubona igihugu cyashoboye kwakira inama ikomeye y'abakuru b'ibihugu bisangira ururimi rw'igifaransa. Si ibintu vyoroshe, bikaba vyateguwe neza. Twashoboye kumukeza nk'uko nyene icubahiro mukuru cyacu cy'u Burundi yashoboye gukeza mugenzi we kubera ibikorwa byiza bariko barakora.